Tanzania nakoranye korabo n'uwitwa Batibukuku nongera nkorana n'uwitwa Martha Maipaja nazo nyene ndazibitse ndashaka kuzirekura mu misitsa. Maini langu ni wewe Yesu, kimbilio langu ni wewe Yesu, tumaini langu ni wewe Yesu, kimbilio langu ni wewe Yesu. Uravye muri Canada no mu Burundi itandukaniro rihari muri gospel rimeze gute, ringana gute? Wakunza Black TV ndabamukije muhereye hose, ni imbere ya kamera ni Dorcy, nyuma ya kamera ni Rubambo nko mumenyereye. Nimba uri mushasha nagusaba ko ugira subscribe, nimba utari mushasha ndagusaba yigire hama mutibagiye ari agakoresho notification nagusaba ko ukaactiva comme ça uzozorabona ama video mashasha nandi ya kera. Tuma twabazaniye abatumire beza cyane cyane abarundi abo hanze ni buhoro buhoro ariko tuzobazana, ariko reka twanze tubereke impano Uburundi busanzwe bufise, abigeme beza n'imisore myiza cyane eka n'abavyeyi bamwe ego twamana impano rero twama tuzishira ahagaragara. Hama nosaba yuko utaragira subscribe no yokora commentaire murabizi mubigira mwaravye ikiganiro mwagishimye cyangwa mutagishimye turakeneye icyumviro cyanyu. Reka twakire umushitsi ibindi murabizi hanyuma ariko twakire umushitsi atwibwire uwo ariwe, ubuzima bwiwe naho yabaye byose arabitubwira. Karibu. Ndabaramukije kwanza. Ama ndabaramukije abakunzi ba Black TV. Imana ibane namwe kandi bahumugisha. Hama mazina ni Sangiza Uwimana, ndo umuririmvyikazi wa gospel music. Naje mva mu gihugu cha Canada ariko ndo umurundikazi imvukira yo mu Burundi 100% kabisa. Hama no ivyo. Okay, nkuko bivuze ufise impano yo kuririmba. Yego. Wamenye ryari ko ufise iyo mpano? En fait, je navukiye muri famille ikijijwe, hamanza gukura ndi mutoyi ntangurira muri Sunday school ndirimba ndakura gushika naririmbye mu bakuze gushikaho ariko narabona ko hazogeraho ndirimba nkaba muri nakoya nararyohererwa abandi bariko bararirimba. Hama gushika nuno munsi aho navyisanzemwo nanje nsanga ndi umuririmbyi wa gospel. Nkuko bivuze wabaye muri Canada, twashaka kumenya wabayeho igihe kingana gute? Mu gihugu ca Canada nari maze imyaka ishika ku 9. Wagiye ufise imyaka ingahe? Hoho igihe wagenda wakora ibiki mu Burundi? Sishobora kwibuka imyaka nari mfise ariko gusa ndibuka ko nari mpejeje secondaire. Yego. Ukiri mu Burundi uzi ko ufise iyo mpano wayikojeje iki hano mu Burundi? En fait uturirimbo twaraza mu mutwe mugabo sinari bwiyumvire kijya kintu cyo gufata ikaramu ngo nandike, mugabo twaraza nkumva karirimbo kaje muga sinari bwandike. Maze gushika Canada muri 2013 niho nandike indirimbo ya mbere. Mu 2013 ndibaza namba ntihenze niho natangiye gufata ikaramu kabisa indirimbo ya mbere ndayandika, muga sinashotse nja mu byo kuririmba nabitanguye 2020 mugabo indirimbo ya mbere nayanditse muri 2013. Nkuko bivuze impano yawe watanguye kwigaragaza mu gihe uvuye mu gihugu cy'u Burundi. Dushaka tubwire rero umaze gushika muri Canada byakugendeye gute? Dushaka tubwire ubuzima bwawe personnel hama tuja kuri professionnel. Ubuzima bwanje personnel nkuko nasanze iyo nagiye nsanga bimuvyeyi wanje. Ubuzima personnel bwagenze neza, ntabwo byabaye compliqué cyane kuko nagiye en famille. Rero ntabwo byabaye compliqué, nagiye en famille nukuri ntabwo byagoranye cyane. Shika ndiga ndigururimi hama mpeza kwigururimi ndaja ku ishure, urumva gushika nuno munsi. Nizahe ngorane wagize ugishika Canada canke vyiza navyone? Ingorane rero banarageze tuvuga ati ikintu nabonye cyahindutse ni imbeho.
hari imbeho nyinshi cyane, imbeho yarankubise gushikaho nifuza gusubira kugaruka mu Burundi, ariko mu nyuma ko iminsi yagenda niko umuntu agenda aramenyera igihugu, gushika n'ubu twaramenyereye imyaka 9 naho imbeho itamenyerwa, mugabo ubuza ati igihe kinaka tuzotangura imbeho, urumva urayitegura nyene ukambara neza. Basi ni iki cyahindutse uravye igihe wari mu Burundi n'igihe wabaye muri Canada? Ikintu cyahindutse ku buzima canke wewe kuri wewe biravye hari ikintu uravuga ati novuga ati uko nari meze mu 2013 siko meze ubu, naho noraba ifoto yanje ya 2013 nkaraba n'ifoto yanje y'ubu 2021 si bimwe, narakuze nuko barayicuki utabivuga narakuze. Okay, turaja kurereka tujere muri vie professionnelle, aho wagiye utangura kwandika indirimbo nyinshi zitandukanye, aho wagize uranasohorerayo indirimbo. Yego. Okay, dushaka rero udutangura ati vyatanguye uku, ho inspiration yavuye he? Hama je ndavuze ati indirimbo ya mbere nayanditse mu 2013 muga sinashotse ndirimba kubera ko byaragoranye, sinashobora kumenya ati mperaha ngo studio ngaha canke bigenda uku narabandanije ndandika indirimbo mbika gushikaho hageze 2020 ntangura kwishiramo rero ati ubu rero harageze ko ngaragaza impano yanje. Hama cyasoho indirimbo ya mbere natangiye kwandika siyo nasohoye ubwa mbere, kandi gushika n'ubu sindayiririmba, ntabwo ndayiririmba kuki dushaka kuririmba hariho banigituma chenye nukuri ntabyo nzi, sinzi impamvu ntarayiririmba, ariko ndibuka narakoresheje beat yayo mugabo ntabwo ndayiririmba. Maze kuririmba indirimbo shika kuri 6, ariko indirimbo ya mbere natanguye kwandika ntayirimo. Cyangwa ni ko tari proud no iri muri programme oya kuvuga urabona indirimbo ya mbere ari ya mbere nyene, sinzi sifise no bisigura igituma ntayitanguriye ko cyangwa gushika n'ubu ntarayirimba, mugabo iri muri programme ko na beat yayo narayikoresheje. Igihe ntangura gusohora indirimbo ya mbere hari mu kwezi kw'indwi 2020, indirimbo ya mbere nayisenguye no mwami, ya kabiri ndayita tumaini langu, igira gatatu ndayita shukrani, nigira kane nakoze cover y'umuririmbyi yitwa bati kuko mu gihugu cya Tanzania yitwa ni nyakati za mwisho. Hama mbona n'izindi nyinshi kuri channel yanje ziri. Okay, reka duhere ku ndirimbo ya mbere nkuko wabivuze, amajambo arimo indirimbo yangu ino mwami. Hari mu bihe vya corona, n'igihe ibintu vy'imvura vyahora bigwa abantu benshi bagapfa, donc niyo inspiration yageze muri ya ndirimbo, canandika ibintu vya corona nongera nandika ibintu vy'imvura. Okay, kuyikurikira nayo inspiration yavuye kuyikurikira tumaini langu byavanye nyene nibihe nanaciyemo, mugabo ntabwo nayanditse directement ku bihe by'iwanje, mugabo inspiration niho yavuye nyene niyumva isumenga bifatiye kuri vyo naciyemo, ndashaka kwandika indirimbo muga sinabifatiye kuri jewe gusa, nayirimbye en general. Iyikurikira shukrani, muri vyose umuntu arashima. Naciye ndirimba indirimbo yitwa shukrani yo gushima, mu bibi ni vyiza bitegereza gutanga amashimwe. Tutarajya kuvuga izindi zakurikiyeho shukrani, reka tuhere kuri zo 3. Hoba hariho umuntu yakozwe ko n'amajambo yavuze akakwitura? Ego, indirimbo yitwa tumaini langu yafashije benshi cyane gose, niyo ndirimbo ya mbere naronse ama message menshi, ko natanze message ikabakora ku mitima, yaremesheje benshi. Ni nayo ndirimbo ya mbere yuwanje yagize views nyinshi. Wavyakiye gute? Hoho wabishuye gute? Ego
byaranezereye cyane kubera iyo wanditse indirimbo uba ushaka ko igera kure ikiza benshi iremesha benshi rero maze kubona benshi bavuga ati ndakunda indirimbo yawe ni kuri randemesha abandi bahanguyo ngo ndenganye numva indirimbo yawe iri kiravuga undi nawe ngo tantine wanje ngo iyo ndirimbo yawe iramuremesha guma yishira mu ibintu nk'ivyo nivyo naguma rumva nivyo tuba dushaka kubera ntabwo twandika indirimbo ngo igarukire hafi ariko ije kuremesha igere kure kandi iremesha abantu byaranezereje cyane mu ijambo rimwe. Abo bantu bakwituye ko n'abarundi canke n'abantu baba muri Canada? Novuga East Africa yose kuko ari Giswahili caravye abantu bose mbo muri Canada bariho mugabo novuga ati imvukira zo ngaha muri East Africa ziri hariya siniko mvuga abazungu hama muri East Africa naho nyene yaraku Tanzania naho nyene yarashitseyo yarashitseyo mu bihugu bitandukanye. Bavyakiriye gute? Abakanadiye mfise abagenzi mugabo batumva ururimi ariko sinabuze commentaire zimbwira ko naririmbye indirimbo nziza nubwo batabyumva. Urashaka kudufasha ukaduryosha natwe iyo ndirimbo yawe ya Tumaini? Ego. Tumaini langu ni wewe Yesu, kimbilio langu ni wewe Yesu, tumaini langu ni wewe Yesu, kimbilio langu ni wewe Yesu. Akona karefre gusa hamanca ninjira mu bitero. Urakoze. Reka tubandanyirize ko kuko wahereje kuri Shukrani katugende kuzindi utubwe inspiration yavuye nimba ari ibihe bibabaje canke biryoshe dushaka utubwire gene naho ne vyagenze. Shukrani navuze ati tutegerezwa gushima kuri vyose ni indirimbo juste yo gushima naricaye ndavuga ati peu importe dutegerezwa gushima nca ndandika indirimbo yo gutanga amashimwe. Ego. Après ya Shukrani niho naciye urumva mpanga ivyumviro vyo kuza nyene mu Burundi ko nakunda kurimba cyane Giswahili mvuga ati negeza kuja gukora mu gihugu canje naho ndarondira indirimbo z'ikirundi ndazandika uburundi mu ndirimbo z'ikirundi kabisa. Ari nayo nasohoye ejo ikirundi nise yawe ku munsi w'ejo iri kuri channel yanje. Tugisubiriye hiyo nyene muri Canada abenshi bagenda kubaka ubuzima we turetse ubuzima bw'ubustar ubundi buzima bubatse ni bumeze gute muri Canada? Mu buzima busanzwe nyene naragiye ku ishuri mpejeje ku ishuri ndakora mugabo n'amashuri sindayaheza ndabandanya amashuri hariya nahera urashaka kwiga akobana ndakeneye amafaranga reka nje gukora ubu ndakumbuye ku ishuri ugasubira ku ishuri urumva biguma bibandanya ntibihera. Abarundi barakunze kwidoga ngo na rukundo bafise hagati yacu muri Canada niko bimeze ngo muri Canada nta rukundo nabwo nta ruhari mu Barundi y'Abarundi ruriho biravana je no vuga ati ça dépend sinzi kene no shaka kugisigura mugabo urukundo rurahari. Ego urukundo rurahari no vuga ko ruriho kubwanje mbona ko ruriho ariko bivana n'umuntu jewe personnellement ndabona ko urukundo ruhari. Kuki wahisemwo kuririmba cyane cyane mu Giswahili uzikora umurundi kazi? Mu bisanzwe turi muri East Africa navuze ati reka nandike indirimbo zose mugabo iyo nzobona ati birakwiye ko nsohora yiginde kuri Igiswahili canke hari kuri Kirundi ico nzobona gikwiye nico nzokora. Turi muri East Africa sino ririmba Kirundi gusa ariko ubundi mu Burundi benshi barabisavye avuga ati zura ndike indirimbo z'ikirundi nazo ndavuga ati indirimbo z'ikirundi niko ndazandika kandi nzoza kuzikorera mu Burundi nico gituma ndi ngaha. Kuzo wanditse twizere ko zozisohora ryari? Ezo nanditse maze kwandika indirimbo nyinshi cyane kandi maze kurimba indirimbo nyinshi cyane rero nzosohora imwe ntabwo nzozirekurira zose rimwe muga nzosohora imwe binashobotse ndiko ndategura ku lansa album umwanya ubonetse mvuga sindiko ndabivuga ariko no bivuga gasanga ntibibaye kubera bivanye n'umwanya wo gusubira inyuma ariko nkabona umwanya ubonetse ndashaka kuransa album y'indirimbo zishika kuri 6 canke 7
ngaha mu gihugu. ugishika mu Burundi ni igiki cakubereye gishasha canke kitahindutse wari wizeye ko gihinduka muri uvuye muri Canada ugishika mu Burundi muri kategori yahe byose je nasanze byose ari sawa nta na kimwe uretse ko imyaka 9 ni myinshi hari hamwe nabona sindahamenye ariko mu nyuma ko imisi igenda ni hahandi nyene nta kindi kintu cahindutse bimeze neza. Ni he hagutangaje cyane ukavuga ati cyane hajya ahamukina kuri Gardinoro ntihahindutse mukinama hajya kujya mbere ku isoko hajya harancanganije gatoyi kuhamenya mugabo mu nyuma kubera bage barubaka kare nta ntuzeza nta mabotike yarahari kwibarabara ariko barahujuje amabotike cyo gituma nahayobewe anye nanayobewe no kukanga mugabo mu nyuma narahamenye urumva gato gusa imyaka 9 simike ariko mu nyuma ubu ndahazi sinozimira. Uravye muri Canada no mu Burundi itandukaniro rihari muri gospel rimeze gute ringana gute? Muri Canada kweri biragoye kubera ko ibintu by'ama studio ntibyoroshe kuronka nico gituma ubona benshi baja bazino iyo bashaka kuririmba hariho abaririmbyi benshi afise imano hariya mugabo badafise opportunity yo kuzino bazifana nyene nkuko na generali ndazifise burya na jewe na registra hariya mugabo ama mixing yabera muri Afrika. Ni he ushaka gushika uravye gospel yo mu Burundi hoho ni cyo ushaka guhindura muri gospel yo Burundi? Jaho ushaka gushika novuga ko atamuririmbye numwe atanguza igikorwa atashaka gushika ubushaka gushika kure kuko kugira gushika kure niko ubutumwa buba buriko buragera kure rero ndashaka gushika kure kugira ngo n'ubutumwa bw'Imana bushike kure bushikire benshi ico no hindura bakora neza simunovuga ngo hari ikintu je guhindura kinini cyane bakora neza gusa kira muntu atanga message yiwe dutanga message zitandukanye canke abandi tugasanga twazihurije ko abantu rero nibo babona ati naka yakoze cyane canke naka ntiyakoze cyane ariko nabahari bakora neza. Reka dubwane gato ku ndimbo yerutse gusohoka naya hema jambo muri wewe yagukoze ko cyane amajambo yankoze ko ndirimbo naso mbo iyi ndirimbo nasohoye nayo nyene ni amashimwe yitwa shimwa mwami ni ndirimbo nise yawe muga muri refera avuga shimwa mana shimwa oyawe urumva ibintu nk'ivyo mbo ni ndirimbo y'amashimwe nayo nyene navuze ati imbere ya byose ko ngarutse mu gihugu canje ntanguje indirimbo zikirundi kandi ifite indirimbo nyinshi ngiye gusohora reka nanguze indirimbo y'amashimwe hama mbone kubandanya izindi. Ni yahe message washatse kwereka abarundi miliyoni? Nashatse kwerekana pe import ibintu byose ducamo dutanguza amashimwe kuri kira kintu urumva hari ibintu byinshi ducamo umugabo dutegereza gushima kuri byose. Tukwitege gute muri 2021 na 2022? 2021 na 2022 nkuko ndiko ndabikora vraiment haje ibintu vyiza bavyitege ndavyizeye narinze mfata intuze intambwe yo kuza nuko nizeye ibikorwa byanje nuko nabonye Imana kiri kumwe nanje rero ndazi na 2021 na 2020 tuzobandanya kuryoherwa ibihe byose guhera ubu. Ego wishima gukora na collabo nande hano mu Burundi? Hano mu Burundi wari wese turashobora gukorana turi muri kategori imwe je nibaza kwa nibisanzwe urashaka kuduha ubushobozi ukaduryosha natwe iyo ndimbo yawe ya Tumaini. Ego tumaini langu ni wewe Yesu, kimbilio langu ni wewe Yesu, tumaini langu ni wewe Yesu, kimbilio langu ni wewe Yesu. Akona karefre gusa hamanca ninjira mu bitero. Urakoze. Reka tubandanyirize ko kuko ahereje kuri Shukrani katugende kuzindi utubwe inspiration yavuye nimba ari ibihe bibabaje canke biryoshe dushaka
tubwire gani naho nivyagenze. Shukrani navuze ati tutegerezwa gushima kuri vyose, ni indirimbo juste yo gushima. Naricaye ndavuga ati peu importe dutegerezwa gushima, nca ndandika indirimbo yo gutanga amashimwe. Ego après ya Shukrani niho naciye urumva mpanga ivyumviro vyo kuza nyene mu Burundi, kwa nakunda kurimba cyane igiswahili, mvuga ati negeza kuja gukora mu gihugu canje, naho ndarondira indirimbo z'ikirundi ndazandika, uburundi mu ndirimbo z'ikirundi kabisa. Ari nayo nasohoye ejo ikirundi nise yawe ku munsi w'ejo iri kuri channel yanje. Tugisubiriye hiyo nyene muri Canada, abenshi bagenda kubaka ubuzima, wewe turetse ubuzima bw'ubusa, ubundi buzima wubatse ni bumeze gute muri Canada? Mu buzima busanzwe nyene naragiye ku ishuri, mpejeje ku ishuri ndakora, mugabo n'amashuri sindayaheza, ndabandanya amashuri hariya nahera. Urashaka kwiga akobana ndakeneye amafaranga, reka nje gukora, ubu ndakumbuye ku ishuri, ugasubira ku ishuri, urumva biguma bibandanya ntibihera. Abarundi barakunze kwidoga ngo na rukundo bafise hagati yacu. Muri Canada niko bimeze? Ngo muri Canada nta rukundo nabone nta ruhari mu Barundi y'Abarundi? Ruriho biravana, je novuga ati ça dépend, sinzi kene no shaka kugisibura, mugabo urukundo rurahari. Ego urukundo rurahari, novuga ko ruriho kubwanje, mbona ko ruriho. Ariko bivana n'umuntu, jewe personnellement ndabona ko urukundo ruhari. Kuki wahisemwo kuririmba cyane cyane mu Giswahili uzi ko Umurundikazi? Mu bisanzwe turi muri East Africa, navuze ati reka nandike indirimbo zose, mugabo iyo nzobona ati birakwiye ko nsohori yiginde kuri y'igiswahili canke hari kuri y'ikirundi, ico nzobona gikwiye nico nzokora. Turi muri East Africa sinoririmba ikirundi gusa, ariko ubundi mu Burundi benshi barabisavye, avuga ati zurandika indirimbo z'ikirundi nazo. Ndavuga ati indirimbo z'ikirundi niko ndazandika kandi nzoza kuzikorera mu Burundi, nico gituma ndi ngaha. Kuzo wanditse twizere ko zozisohora ryari? Ezo nanditse maze kwandika indirimbo nyinshi cyane, kandi maze kuririmba indirimbo nyinshi cyane, rero nzosohora imwe, ntabwo nzozirekurira zose rimwe, muga nzosohora imwe. Binashobotse ndiko ndategura kulansa album umwanya ubonetse, sindiko ndabivuga ariko no bivuga ugasanga ntibibaye kubera bivanye n'umwanya wo gusubira inyuma, ariko nkabona umwanya ubonetse ndashaka kulansa album y'indirimbo zishika kuri 6 canke 7 ngaha mu gihugu. Ugishika mu Burundi ni giki cakubereye gishasha canke kitahindutse wari wizeye ko gihinduka? Uvuye muri Canada ugishika mu Burundi muri kategori yahe byose? Je nasanze byose ari sawa, nta na kimwe, uretse ko imyaka 9 ni myinshi, hari hamwe nabona sindahamenye ariko mu nyuma ko imisi igenda ni hahandi nyene, nta kindi kintu cyahindutse, bimeze neza. Ni he hagutangaje cyane ukavuga ati cyane hajya hamukina kuri Gardinoro ntihahindutse, mukinama hajya kujya mbere ku isoko, hajya harancanganije gatoyi kuhamenya, mugabo mu nyuma kubera bage barubaka kare nta ntuzeza nta mabutike yarahari kwibarabara, ariko barahujuje amabutike, cyo gituma nahayobewe, anye nanayobewe no kukanga, mugabo mu nyuma narahamenye, urumva gato gusa imyaka 9 simike, ariko mu nyuma ubu ndahazi nsinozimira. Uravye muri Canada no mu Burundi itandukaniro rihari muri gospel rimeze gute, ringana gute? Muri Canada kweri biragoye kubera ko ibintu by'ama studio ntibyoroshe kuronka, nico gituma ubona benshi baja bazino iyo bashaka kuririmba. Hariho abaririmbyi benshi bafite impano hariya, mugabo badafite iyo opportunity yo kuzino bazifana nyene nkuko naje nari ndazifise. Burya naje we naregistra hariya, mugabo ama mixing yabera muri Afrika. Ni he ushaka gushika uravye gospel yo mu Burundi? Hoho ni cyo ushaka guhindura muri gospel yo Burundi? Jaho ushaka gushika nuvuga ko atamuririmbye numwe atanguza igikorwa atashaka gushika, ubu shaka gushika kure, kuko kugira gushika kure
niko ubutumwa buba buriko buragera kure. Rero ndashaka gushika kure kugira ngo n'ubutumwa bw'Imana bushike kure, bushikire benshi. Ico no hindura bakora neza. Simunovuga ngo hari ikintu nje guhindura kinini cyane, bakora neza gusa kira muntu atanga message yiwe, dutanga message zitandukanye canke abandi tugasanga twazihurije ko abantu rero nibo babona ati naka yakoze cyane canke naka ntiyakoze cyane, ariko n'abahari bakora neza. Reka tuvugane gato ku ndirimbo iherutse gusohoka n'ayahe majambo muri wewe yagukoze ko cyane? Amajambo yankoze ku ndirimbo naso mbo iyi ndirimbo nasohoye nayo nyene ni amashimwe yitwa Shimwa Mwami ni indirimbo nise yawe muga muri refera avuga shimwa mana shimwa oyawe, urumva ibintu nk'ivyo. Mbo ni indirimbo y'amashimwe nayo nyene navuze ati imbere ya byose ko ngarutse mu gihugu canje ntanguje indirimbo z'ikirundi kandi ifite indirimbo nyinshi ngiye gusohora, reka ntanguze indirimbo y'amashimwe hama mbone kubandanya izindi. Ni yahe message washatse kwereka abarundi muri nashatse kwerekana pe importe ibintu byose ducamo dutanguza amashimwe kuri kira kintu, urumva hari ibintu byinshi ducamo mugabo dutegereza gushima kuri byose. Tukwitege gute muri 2021 na 2022? 2021 na 2022 nkuko ndiko ndabikora vraiment haje ibintu vyiza, bavyitege ndavyizeye. Narinze mfata intuze intambwe yo kuza nuko nizeye ibikorwa vyanje, nuko nabonye Imana kiri kumwe nanje. Rero ndazi na 2021 na 2022 tuzobandanya kuryoherwa ibihe byose guhera ubu. Ego. Wishima gukora na collabo nande hano mu Burundi? Hano mu Burundi wari wese turashobora gukorana turi muri kategori imwe, je nibaza kwa nibisanzwe.